ndirimbo yanje ya buri gitondo melody yanje ya miri romantic majambo yanje asosera nk'ubuki numva nifuje kwibera igitari atansararara atansararara ndakuvuze tarara atarara na uvuge tarara atarara gitari canje tansararara vuga ndakuve tansararara ndakuvuze tarara tarara na uvuge tarara. Amazina yawe? Nitwa Nzeyimana Nasor aka Lolilo Simba ntare rugamba cambara Burundi. Lolilo risigura iki? Lolilo ni izina ryavuye ni mu ndimi z'abana, en fait ni Lolilo. Nkiri muto abana tukinana bavuga Lolilo, uriyo kuvuga Lolilo bavuga Lolilo. Hanyuma risigara Lolilo, risigara n'isiyano. Mugabo izina ni Lolilo. Wize he? Lolilo primaire yize ahantu hitwa Gatsinda Ingozi. Hanyuma aza ngaha abandaniza amashure yiwe kuri ADEP akiri umwana. Avuye muri ADEP agenda ahantu hitwa kuri École Islamique niho yize gushika muri mu 11 avayo agenda ku École mu Nyakabiga ni kuri Komibu mbandanya no kuri Markaz nize scientifique math physique. Wavukiye he ryari? Lolilo yavukiye ahanyene mu gisagara ahantu hitwa mu Buyenzi kuri Prince Regent, c'était le 12/12/1985. Hagati ya Loriane na Chanel wagukoze ku mutima? Biratandukanye parce que Chanel twakundanye mugabo na hamwe twashise, mugabo Loriane twakundanye hanyuma turamara imyaka 11 turi kumwe n'ubunye turacari kumwe twaronse abana babiri. Turabandanya bon muvuga ko yangoze mu mutima cyane parce que yahinduye ibintu byinshi kuri Lolilo. Lolilo yari umushwanyi, yari umubandi, ibintu byo mubire nyene byo mu masite, mugabo Loriane yamuhinduye ubunye Lolilo n'undi muntu si Lolilo umwe wa kera. Chanel ngo mwapfuye kwa kuvanga? Nivyo twakundana imyaka ishika 6-7 mugabo nivyo Chanel yamvanga nanje sikunu umukobwa avanga nkunda umukobwa ndaba je nyene apana umukobwa ngendana nawe n'undi muhungu akamutwara bakagendana kuri jewe sinobishima sinobikunda. Iciza utazomwibagirako? Ari ibintu byinshi twakoranye mbere yambaye umwana yitwa Rahma n'umwana afise 15 twavyaranye na Chanel. Kuki mutagikorana collabo na Fizo? Turakorana na Fizo, imiziki twama tuyikorana, twasohoye long time ya pas très longtemps. Hanyuma hari indi ndirimbo iri muri Bantu Boy ya Fizo nyene yitwa Pepea twakoranye nirasohoka. Sikuvuga ngo twarise gukorana, no. Ni mode de vie seulement yashanjije, we aronga indi vie nanje ndonga indi vie, umwe wese akurikira vie yiwe, c'est normal. Yoya yahoze akwandikira indirimbo? Merci Yoya yakoze. Bon, hari indirimbo yanyandikiye nka bibamatwe twayanditse turi kumwe, yanyandikiye 100%, anyandikira indirimbo yitwa Ishari. Bimamatwe turicara hamwe turacanga amayide irasoka. Merci Yoya ku bintu wangore. Mbere si Yoya gusa hariyo n'undi yanyandikiye yitwa Frank Generation 80 yanyandikiye indirimbo zibiri. Yanyandika indirimbo yitwa Mbere umwavoka, anyandikira n'indirimbo yitwa Akarorero naririmbanye na Olga. Icatumye udashika ku rwego rwa Diamond wigeze gusumvya izina? Kuduga nka Diamond peut-être mode de vie nga muhira u leta yacu u pays yacu niri evoluer nka Tanzania bari evoluer mu muziki gusumba twebwe, hanyuma bafise urukundo cyane barakundana entre eux, mugabo abarundi nidukundana nkuko abandi bakundana izindi pays sinzi kubera ikintu bimbatse, mais ndazi ko urukundo dufitaniye abarundi si runini yanga kujya rw'abandi kw'abanyarwanda canke abakenyene canke abatanzania. Na industrie y'umuziki yo muri Tanzania iri trop évolué si ngo ngaho iwacu. Aha iwacu nyene bon il y a quelques jours nous twa découvrir ko ari YouTube iriha, mais bo babitoye kuva kera, bari batangiye kuva kera. Urumva nishobora kuba évolué, igihugu cyacu kitari évolué. Indirimbo yawe ukunda gusumvya izindi?
indirimbo zanje zose ndazikunda me sinovuga ngo hariyo iyo nkunda gusumba izindi no aje indirimbo hariyo indirimbo za legendaire zamfashije nk'indirimbo yitwa reka yamfashije igihe ca president Buyoya naronse certificat ya la paix ngenda hanze muri Hollande ndakora ama concert yari umuntu wa mbere umucuraranzi wa mbere muri generation yacu agiye hanze. Ikindi ukora mu kuyungunganya nakazi kandi mfise atari umuziki niwo akazi kanje, umuziki niwe umbeshejeho, niwo ndihira inzu, niwo undihira imodoka, niwe wampaye abana banje bariga, madame ariga muri université grâce y'umuziki. YouTube ngo irahemba amamiliyoni. Oya ivyo bavuga sivyo parce que le YouTube ikuriha ça dépend n'akazi kawe, ça dépend na views winjiza ku munsi niyo mahera bakuriha, anyuma batora ama pourcentage yabo asigaye niyo bakuriha. Ça dépend n'akazi, ukoza akazi keza cyane abantu bakagashima kakinjiza ukaronga ama views menshi, uronga amahera menshi. Ça dépend n'akazi wakoze rero. Urumva kuvuga gusa ngo uri muri YouTube uzoronga amamiliyoni oya. Indoto yawe y'ibisazi no gutera imbere nga Chris Brown cange uko Michael Jackson yarameze gukora amakolabo n'abantu bakomakomeye abo nifuza gukorana nabo. Kolabo wifuza gukora mu buzima? Lolilo featuring Nelly. Umuririmbyi akwinspire? Nelly. Ikintu utibagira gukora buri munsi? Gusenga. Niki ari showbiz itari nziza ku mu artiste? En fait je sinkunda ama showbiz yari umuziki, ama showbiz yari agateka ku muntu parce que utangwe ku bintu by'ama showbiz adafise amaguru cyangwa n'amaboko, ibintu ukora gutukana kuvugana nabi n'abantu baca bakubona nk'umusazi. Showbiz kuri jewe sinkunda. Amagang afashiki umuririmbyi? Muriko murakora indirimbo nushobora kurekura indirimbo abandi bataguteye ibiyumviro byiza, utegezwa kumvikana bakaguha ivyiyumviro byiza. Urumva uri muri gang utegezwa gukora ikintu ciza parce que nkuko nabikubwiye c'est une famille. Muri famille utegerezwa kubazana mukicara mukatora ama idée atandukanye kugira muronge produit nziza. Tatouage zawe zisigura iki? Tatouage ya mbere ni tatouage niyo yari ya mbere nakoze. Tatouage nakoze urabona ni umutima ari imbugita yinjiyemo. Numunsi twahukanye na Chanel vuga bon fini l'amour. Hanyuma après ndaronga Loliane ndonga Loliane urabona aya ni portail aruguruye. C'est cette relation, une relation shasha naronse. Hanyuma ni Simba kwerekana ko je suis toujours un lion. Un lion qui chante, c'est pas seulement un lion, c'était un lion qui chante avec un micro. Oui, ni nare dirimba. Hamwe president yododora iwawe wovyakira gute? Noryoherwa cyane parce que nari mfise ivyiyumviro vyinshi vyo kuvugana nawe, nari mfise ibintu ntegerezwa kumubwira pour que la musique burundaise twotera imbere. Noryoherwa ngicara nawe ngamusaba ibintu tukabona ukuntu twotera imbere nk'ibindi bihugu. Ubaye umushikiranganje w'inkino n'imico kama wokora iki? Ikintu nokora cyambere nuko no kwapika iloi yacu ikaba reconnue ikatangura gukora ndazi ko bamaze kuyapika mugabo nikora le droit d'auteur nikora mu Burundi iyo yari gutangura gukora mu munsi abacuranzi bose bo bafise amahera parce que la musique irinjiza amahera n'igihugu canje cotera imbere à partir y'umuziki. Ibaza ikibazo wishure. Lolilo ni giki wokora kugira umuziki wo mu Burundi utera imbere nk'ibindi bihugu vyose byo kwisi? Lolilo une fois ndonse le moyen yo kuronga capital amahera akwiriye no kugurura centre yo kwigisha abana cyangwa yo kwigisha abacuraranzi bagezi banje ukuntu worondera amahera bagatera imbere.